Nitwa Bigirimana Jean Claude, nsanzwe mu vyo nkora ari ukubika no kuzigama imbuto, kugwiza no gukingira ibiterwa vya kera, ibititaweho, ibikoreshwa nk'imfungurwa n'ibikoreshwa nk'imiti. Dufashe mu binyamikerera turashobora kubaha akarorero k'isoya. Isoya irazwi mu Burundi kandi irimwa ahatari hake, naho benshi batayiha agaciro yako. Hanyuma niyo bayirimye benshi bayirima bayirungika ku masoko kugira izikoreshwe n'abandi bantu, mugabo bobo batazi yuko nabo ishobora kugenda ibakosoreye ingorane basanzwe bafise mu kurya ndetse no mu mubiri. Hariho abagore bamwe bafashwe nabi mu ngo kubera uko umugabo yamuziga kumwakira atariko bimeze. Bamwe bakagira ishavu mbere bagira ico twita kwicuza igituma yazanye uyu mugore, kubera umubiri wiwe uko umugabo yarawukeneye atariko awusanze. No kuvuga ngo ni ihohoterwa rifatiye ingene barangura amabanga yo mu rugo. Kubw'ivyo abagore barata umutwe mbere bakibaza ko banarozwe, ariko ntibamenye ko vyavuye ingene babuze ivyunyunyu bimwe mu mubiri. Kandi uko ubura ivyunyunyu mu mubiri, hariho ivyunyunyu mu mubiri ubura ugakama amaraso. Hariho ivyunyunyu ubura mu mubiri ukabura amazi mu mubiri n'icuya ntushobore kukironka. Hariho ivyunyunyu ubura mu mubiri urukoba rukituna. Hariho ivyunyunyu ubura mu mubiri amenyo akaregarega. Hariho ivyunyunyu ubura mu mubiri amagufa akakurya. Ni nako ubura ivyunyunyu mu mubiri bigatuma no kurondoka bidakunda. Rero mu bagore bakubiswe inkoshi bahohotewe kubera iyo bariko baraganira mu nzu zabo n'abagabo, iyo bariko baganira nk'abakuze ntibikunde canke bikagenda nabi kubera kutamenya ingaburo. Kenshi usanga biyamira ku ndya zimwe, biswe ngo bari izihambaye bakarya izitwa ngo zaciye mu mavuta n'igitunguru n'urunyanya rukaranze. Zirya zose ni namashugwe, siko zigira akamaro mu mubiri, namashugwe gusa aryohera amaso. Isoya rero ziza gufasha iki? Isoya kubera zirimwo ivyunyunyu vyinshi, harimwo ivyo bita amavitamine, harimwo ivyo bita amasere minero, hariho ivyo amavitamine y'uburyo budasanzwe bita ama omega, hariho n'amavitamine y'uburyo bita amavitamine B9, B12. Izo zifasha iki umukenyezi cane cane? Ku mukenyezi yihereje amata y'isoya, uko aguma ayihereza umubiri wiwe wose urabomba, aroroha mu mubiri. No kuvuga ngo umugabo wiwe araza kumva yuko umugore wiwe yavuguruwe bushasha kubera iyo ngaburo. Inkoshi yahora arya canke ibitsure yahora ahabwa biragabanuka, agatweguka agasubira kakagaruka. Ni nayo mvo nyene no ku mugabo yihereza amata y'isoya canke akarya ibiva mu isoya harimwo n'inyama y'isoya bita tofi, canke akaba yahekenye isoya zikaranze mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Umugabo arashobora guhagarara kandi ntahenuke umwanya muniniya. Ngira ngo aho muca mutahura akamaro k'ibiva mu isoya. Hanyuma izo ngaburo ziba kandi nziza no ku bana, kubera ivyunyunyu birimwo bikenerwa n'abakuze ndetse n'abana. Rero ugomba kubomba mu kanwa, uzoza uravuga utumye mu kanwa, nufungura isoya n'ibiva mu isoya. Ntitubone ngo isoya ni igiterwa c'abakire nzojana ku isoko hanyuma kiribwe n'abandi. Oya na gatoya. Hanyuma aho nyene tukiri ku isoya, ndabona hariho benshi baciye batangura kwiyumvira uko bagiye kugura izo soya, uko bagiye kuzikoresha. Muri make ubona vyogenda gute kugira ngo turonke ayo mata y'isoya canke iyo tofi? Kugira ngo dutegure isoya mu muryango kibe ikiribwa ciza kizana amahoro mu ngo, tutangurire ingene dutegura amata. Amata y'isoya ni ikinyobwa ciza cane gitegurwa mbere mu buryo bworoshe. Mu buryo bworoshe ngubu
gende ufate isoya zawe wimbuye, nimba ari ibiro 2, 3, 5 bivana n'izo ufise canke bivana n'abo ugomba kugaburira, uzironge mu mazi, hanyuma uzanikire zume zumuke ntizibe zirimwo amazi, hama uce uja kuzisyesha zidakaranze uronke ifu. Umaze kuronka iyo fu rero uca uyizana muhira, ugaca ufata ingero imwe, nimba ari igikombe kimwe c'ifu ukagisuka mw'isafuriya, ugaca wongerako ibikombe 6, ico nyene wapimishije nico uca wongera ugapimisha incuro 6, si incuro 6 n'igice, si na 5 n'igice, ni incuro 6. Nimba wapimishije ikirahuri, ico kirahuri nyene wapimishije ifu ugipimako amazi incuro 6. Nimba ari indobo y'ifu, ni indobo 6 z'ifu. Muca mwumva ko ari ingero imwe y'ifu guteranya ingero 6 z'amazi. Uca ubishira mw'isafuriya ukabivangavanga, bica vyera, bica bisa bireragurika. Hanyuma ugaca ushira ku muriro muke muke. Uteka ku muriro muke muke, hanyuma gushika bibize. Bimaze kubira canke bigomba bibire, birashobora gufuruza, birashobora gusesa. Ni bisanzwe nka kurya kose amata asesa, uca ushingamwo ikiyiko canke ikimamiro canke ugatereramwo agasutasi, bica bisubira hasi kandi ntibisubira gufuruza. Ubwo rero bimaze kubira, uca ubwo nyene bikibira, uca ugabanya kandi umuriro, ugaca uharura iminota 30 biri kuri uwo muriro. Biba bifundikiye igice canke bidafundikiye, ugaca ugumizako iminota 30. Inyuma y'iminota 30 urabiterura ukabishira ahantu, mugabo ntubifundikire kugira ngo bihore. Bimaze kuba akazuyazi canke vyahoze, uca umimina ukoresheje agatambara gasanzwe gakoreshwa na benshi mu kumimina ibintu birimwo ibikumbi. Haca havamwo amata, amazi yera de. Kandi ibikumbi bisigara vyavuye muri ya ngero usanga vyabaye vyinshi, biravyimba, vyabaye vyinshi. Urakanya cane kugira havemwo amata yonyene. Mu gihe wakoresheje ikintu co kumimina gituma harimwo utuntu tumeze nk'umusururu twagiye, urasubira kandi ukamimina ubugira kabiri. Ivyo ubihejeje uburo ufise igitigiri c'amata wateguye ukoresheje za ngero zawe bivana n'ingero wakoresheje. Ubwo ayo mata bageze kunyobwa, uca uyashira mu kintu, hanyuma ukaza urihereza. Mu kwihereza urumva wateguye ivy'abantu 5, umwe wese n'igikombe ciwe, hama ugaca ushiramwo ikiyiko c'ubuki. Iyo ngaburo muyisangiye mu muryango, urumva ni nziza ku bana, ni nziza ku bakenyezi, ni nziza ku bagabo. Ngomba nkubwire ko mu minsi mikeya abantu bose barabona ko ku mubiri wanyu hagize ihinduka, haba mu kugira inguvu, haba mu kugutagata, haba ko mu mubiri ingene umuntu yarafise ivyifuzo bimwe bimwe vyagiye birakura, ivyifuzo vy'abantu bakuze bigenda birakura kandi bikamera neza. Isoya irabishoboye. Aha rero sinirengagije ibindi vyunyunyu biza kudufasha haba calcium iza kudufasha mu gukomeza amagufa mu mubiri wose muri rusange. No kuvuga ngo uwo mwahora mupfa ngo wewe umubiri wawe umeze nabi ntimusubira kubipfa. Ico ni kimwe. Hanyuma ikizira ariko mu mata y'isoya kirazira gushira mu isukari. Si vyiza kurunga isukari mu mata y'isoya. Ni ugushiramwo ubuki butabonetse wofu mubinywa gutyo. Mugabo kandi tubabwire ngo ayo mata y'isoya wateguye gutyo tuyagereranya n'ifyufyu, ariko kandi arashobora kuvura akaba ikivuguto, kandi ayo arashobora kubikwa gushika ku misi 3 ari ifyufyu ritetse. Uyagumiza mu isafuriya, ukabika mu isafuriya, mugabo ntufundikire, ukayagumiza ahantu yuguruye. Urashobora kuzura yashusha ukaza muri inywera gutyo mu muryango. Ubwo rero ico kikaba kibaye icambere. Ikigira kabiri nico bita inyama y'isoya, ni iryo bita tofu mu rurimi rw'igifaransa. Nayo ni imfungurwa nziza
isubirira inyama za zindi ziva ku bikoko bitandukanye. Izo tofi nazo tuca tuzitegura gute? Dufata za soya zacu, yafu y'isoya imwe twategura, tugasubira tugafata ya ngero, nimba ari igikombe c'isoya, igikombe kimwe canke bibiri, bivana nabo ugomba kugaburira, usubira ugatoba mu mazi kwa kundi nyene kumwe wagira ivy'ubwa mbere, ugashira ku ziko bikabira. Bimaze kubira uca ugabanya akariro, hanyuma ugaca ufata indimu ukaza urakanyiramwo indimu imwe imwe. Uko ushiramwo indimu, hejuru haca haza ikintu kimeze nk'ikimamara cera, ugaca ugikuramwo ugagishira mw'isorori. Ibimamara vyose washizemwo vyabonetse kubera ushizemwo ya ndimu bigaca bivamwo. Uhejeje ugashiramwo indimu ya kabiri, ukaza urakuramwo vya bimamara, gutyo gutyo gushika aho usigarana amazi agaragara n'ibikumbi, amazi agaragara. No kuvuga ngo ikimamara gisa n'amata uba wagiye uracegeranya ushira mu yindi isorori. Hanyuma uhejeje hamwe umaze kubona ko hasigaye amazi agaragara, uca ufata ivyo bimamara ukabishira muri ka gatambara ko gukanyura, ugaca ukanyura, uca usigarana ikintu kimeze nk'umutsima canke nk'ubugari cera. Ico uragikanya amazi menshi akavamwo, mugabo hariho nkona yasigaramwo. Uca rero ugiha iforoma we ushaka. Ushobora kukigira nk'itafari, urashobora kucondesha, hama ugaca ufata imbugita ukagikatamwo ibipande bito bito kugira ushobore kuvyanikira ya mazi avemwo. Uca uvyanikira ku musi umwe canke imisi ibiri biba vyumye. Ariko kandi kirazira kuca ubibika canke ngo ubitegure ngo ubiteke hakirimwo amazi kuko kica kivunguka, ariko uvyanikiye bica bikomera. Hanyuma bimaze gukomera ushobora kubicisha ku mavuta kugira ngo bikomere rwose bimare imisi myinshi, canke ukabireka. Muri uwo mutsima rero wakase, ni iryo robe wakasemwo duto duto, ushobora gukata utungana na zirya ntonge z'inyama kurya dusanzwe tubizi. Hanyuma zimaze kuvamwo amazi ubona ko zumutse, wewe uca uza urazitegura muco mwita isosi. Uzarategura isosi kurya dusanzwe dutegura isosi y'ibindi biribwa, agatunguru, uturungo dutandukanye, agatomati, hama ugaca ushiramwo na za nyama zawe zivuye mw'isoya. Nta tandukaniro mu ngaburo ririmwo kunganya n'inyama, ahubwo zifise akarusho cane gusumba inyama twakuye ku nyamaswa zitandukanye. Bisigura ngo muri izo nyama bimwe twita proteine, indemamubiri, ni nyinshi cane, mugabo habuzemwo ya mavuta aduteza ingorane zo kuvyimba umubiri. Benshi baravuga ngo cholesterol n'ibindi, amaside irike n'ibindi, vyo nta birimwo. No kuvuga ngo ziduha indemamubiri zitagiramwo ibitwononera ubuzima. Nico gituma ziza ari igihambaye ku mubiri w'umuntu. Hama za ngaburo rero twakuye mu mata, ubu rero tuziriye mu buryo bw'inyama. No kuvuga rero uburya kino giterwa muri ubwo buryo aronka ingaburo zingana nka za zindi umuntu yariye mu mata. No kuvuga umubiri wacu turawuvugurura. Ngira ngo aho onye birumvikana. Ariko kandi nsubiye inyuma, ibikumbi vyavuye muri bimwe muri yafu ntibitabwa. Biba ivyavuye mu nteguro y'amata canke ivyavuye mu nteguro ya tofi ntibitabwa. Tuca dusubira kandi tukavyegeranya, tukabikanya. Tuca dukata ibitunguru ibi bitukura canke poiro canke vyose hamwe, tukabivanga kandi tugira vyinshi. Tugaca dutora urushi rw'ifarini, tugaca dushiramwo, tugaca tubicumba, bica biba bifatana, bikagira ukagira ngo uturobe duto duto. Utwo uca uducisha ku zuba rikeya, hanyuma ugaca udukaranga mu mavuta. Ni ingaburo nziza isumba vya bitumbura tumenyereye abana batoragura mw'ibarabara,
ariko ibi bitumbura biba birimwo ingaburo zasigaye zitashoboye kugenda mu buryo bwa mbere, zose tuzihereza mu nda kandi nazo nyene ziba zirimwo vya vyunyunyu. Muri makeya kw'isoja nuko twobabwira.